mushobora byose wewe nyene urukundo nyene impuhwe n'ikigongwe wewe wakunze Uburundi birahaye biraboneka yuko koko Uburundi bwasubiye ku ntare yabwo yo kwikukira. Abarundi baratanguye kuboneka neza kandi biyerekana ko bakunda igihugu cyabo. Abarundi bari kwerekana urukundo rwamwe burimo baranga guhera kera. Ibi abanyempano b'imico n'akaranga bariko baratugirira niwo muco wa kera, aho abarundi bakorera hamwe bagashira hamwe bakagira ikibiri. Abarundi ba kera barakunda igihugu cyabo gushika naho mbere n'abakoroni kugira ngo bashobore kuducura bufundi na buhoro. Abarundi bagwanye n'ubudagi imyaka ibiri, ndetse harabaye n'abarundi bitangira igihugu, na cane cane ngaho turibuka intwari Gihome yavuze ati ako umwami apfa Uburundi bwa bujakaye ni jewe nemeye kubwihebera. Niwe yatumye hacaba ibiganiro kuko byari byabananiye yuko igihugu c'Uburundi bagifata. Mwene iki gihe niho duca twibutsanya rero akaraga k'abakera imico yabo. Umurundi wese yari ingabo, umurundi wese yari ingabo ikingira igihugu. Nta mugabo n'umwe yarariho atagira icumu n'umuheto. Umugabo niyamaze urubanza yagenda yitwaje icumu kuko yamagavye azi yuko urugamba rushobora gutangura. Abenshi mwarutse ubu ntimuzi igituma bavuga ngo inzoga y'amacumu. Umugabo agiye ku rubanza yagenda atwaye icumu kugira ngo yikingire ahageze, ndetse umwaka ateye ataja ku rugamba adaciye muhira. Mugabo ashitse kwa nyene urubanza niwe yacavuga ati nanje ubu nije ndabacungerera umutekano, nzana ayo macumu yose yanyu. Ngira ngo murabizi no mu gisoda ugiye mu yindi kambi baca bakira cya kigwanisho gisa akakikubikira akazokigusubiza ugiye. Nawe nyene kwari uko akabazimana bakanywa bakarya, hanyuma hageze yuko aheza kubazimana hari inzoga ihereza bayitiye amacumu, kuko yacavuga ati ubu sije nacungira umutekano, agira y'amacumu yanyu mufate urugendo. Nico yitwa bayita inzoga y'amacumu. Umugabo kandi nico gituma no mu rugo iwe niwe yaryama ku rwinjiriro, kuko icumu ryaba riri impande yiwe. Igingi yavuze ngo abagore n'abagabo kungana byarashitse nabo nyene aho kera. Murazi ko baba mu nzu za mitego z'ivyatsi. Hanyuma rero umugore avuga ati turangana, umugabo akavuga ati ko tungana rero ubu nawe ntiuryama mu rwinjiriro. Hanyuma wa mugore aravyemera. Hakaba hari hateye ifisi kuri uwo mutumba zitwara impene. Hanyuma wa mugore aza yumva ifisi iriko iraroha iriko irondera impene. Dovyuka wa mugabo uje gutabara ifisi iri gutwara impene. Wa mugabo ati oya genda ari wenyene muhangane, ntiwavuze ko tungana. Hanyuma umugore ategenda aracugumira umugabo acatora icumu ryiwe ati reka nje ndakwereke. Arasohoka agira Imana asanga ya fisi iragiye, acafata rya cumu aritera mu gitoki ati ndaguhaye uzoza kuragufiwe. Wa mugore ati urayisha? Ati ndayisha. Ati bwawe ndabagabo muri ibikoko. Acaremera yuko umugabo ariwe azoryama ku rwinjiriro. Rero abarundi bose bari ingabo kandi bari mu gihugu. Abarundi barakundana, nta murundi yasegerereza, kuko niyagize ibyago bacamutabara bakamuterera bakamugemurira. Ubu vy'amahasa bacabaza gukenza amahasa kugira ngo umukenyezi yibarutse agire ubutiro. Mu Burundi niyo
ugize ibyago inkuru igakubita inka zawe baca bagushumbusha urukundo rwari ruhari. None rero urukundo muriko muratwereka na karorero mwebwe mwari abantu umwe wese yokwihahira. None uno munsi mwese mwaje ahabona muri kumwe. Aha niho hari wari kuvuga ngo yabocabona yuko jewe ntakomeye ndi kumwe na naka. Cyerekana urukundo rero ndabakengurukiye cyane. Nagira nshimire cyane cyane Mukombozi. Mukombozi yarazaranyegera arashikiriza icyiyumviro ibyo byoshoboka. Nujya murashobora guhura ati birashoboka. Iganira ku amutuma ko kukirimba arabinyiganira numva n'ibizima. None nimuramenye n'ibizima n'umukomera amashitani Mukombozi mukomera amashitani. Ndashimira Imana kandi ko uyu munsi wari wiboneka rimwe nanjye ndi umujama w'urwaruka. Ubwo rwaruka rwinshi muri mwebwe ubu turandikiranira tukamenyana. Mbere rero mbere ndori n'akanya gukeza Bifesi agiye mbona nandikira akabaruwa ngo ndagira ndagutumire ku rubanza rwanjye ntuba ko turabaza aho bukera n'abaruba kugwiriwe. Turiko turaganira tasanga aba banyempano basigara bagwizatunga nabo bararima bakorora. Bifesi yarambwira turagendera uze kuraba nanje aho ndorore. Urumva yuko iterambere rikora dutwaramo nuko nyene. Ndashima cyane Kigingi waraserewe we nagutuze katari huri uravyiruka umucuri bagira. None ko batubugani ngo ntawusiga inka mw'igabiro turuca gute we nawe Kigingi nakakubwira yakana mutayijana ari kuguha. None twomuha zibiri canke twomuha nzomuhana byose. Wasabye inka irimo akadomo hejuru ikagugwa na i harimo akarongo hejuru basinoguha i kagira akarongo. Nzotwara inka rero niyonze ikwiye kandi aho bukera nzotanga gutembera mu gihugu uzoca unyibutsa unyaruke urindire mu bihumbi bibiri dusubire guhera imwe ahandi hoho twaguha usanga ari ubushuhe. Ndakengurutse cyane rero kuri uyu munsi. Navuze si uw'amajambo menshi, ni umunsi wo kunezerwa dutera inkuru tuyaga. Naje nakagize naje ndimu cyangwa mwatweze mwatweze mutima bideri mutima sinamubona neza mutima nawe nyine nawe ugende ndabona ko ari byiza. Mutima wari wagiheja mutima yabo mutima hano sigara umusalamu alaykum rero salamu alaykum nakubiri. Ndanezerewe rero cyane kubana n'abanyempano kandi nshimira n'indongozi zitari nke zaje kubashyigikira. Kare umuvuzamuziki bacavangana mu bantu, none ubu umuvuzamuziki ni umugwizatunga ntirurangiranwa. Barabyifuza ni benshi. None rero ndabateze kuko iyo mugiye muri iki gihugu ndabona ingene nabakira. Ndabona neza ko mwamaze guha ishusho nziza igihugu cyacu. None ndabakengurukiye mugube mugira umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru wo kwikukira mwiza ku Barundi mwese. Imana ibahezanye. Abawe bakwise Burundi
Amen.